avuga ati bajya abantu si bamwe duhora tubona muri filime ati bajya n'abarusiya canke ni AI urumva muze imyambaro myiza inkuho zigezweho mwana wacu Burundi barafise igisoda cyane kandi nabo onye bapinga uzubabaze ati ko ibisoda byanyu byahora bifata Kongo yose mu mezi 8 bakaba bafase Kinshasa bakuyeho umukuru w'igihugu bashize mu uyundi erega bakiza n'ubwa mbere baduhame 48 Uvira cyane ko baduhaye amasa 48 bari bazi ko bimeze none niki kibabuza kugenda gushika iyo baja muri ayo masaha nkuko bahora babikora bajya n'abahungu bantare rushatse bajya wabonye n'abahungu bantare rushatse nimba igihugu cy'u Burundi kidakenye ni gute igisoda cokena ntibyokunda muri ha technology tugira ngo nta madrone ngo berekanye ngo ntaki ico kiri kuvuga ko tujya tugwanisha rero wabonye ni dukenya ugereranije n'iby'igihugu n'ibihari kujyana afisa ahahurira n'iki gisoda bayabonye ati ariko jewe bacu barapfuye hari kintu biriza babana bacu barapfuye nibajya bagwana urumva rero bajya bavuga bashaka gusembya igisirikare bashaka ngo babantu bari hajya muri kijya gihugu bafise abana babo bagiye guherera hariya bamere nk'ababarema agatima tiyo bajya ntabyo bashobora Abdul naraye mbonye neza ko akazi ka propaganda arakazi keza je ndavye igisirikare propaganda caraye gikorewe twaraye tugikoreye izi social media ni kigwanisho roho nyanganda hariho mwemu 23 wakugenza isaha wewe ariko aravuga ati bano bantu batugwana nabo cyane mbiriza bijya bintu urashobora kubona ari ibintu bisanzwe ubivanye nuko wewe uri umusivile uvuga ati jewe nicaye Bujumbura canke nicaye Igitega canke ndiko ndirira ubugari n'umukeke ariko ku mwana ari ku rugamba abona bijya bintu hama akabazi yuko ari ibintu ategerezwa kugwana nabyo navuga ati yewe karabaye mu ijambo dushaka gusesangura yashatse kwerekana ko igisirikare ciwe cyatsinze igisirikare cy'u Burundi ntabwo ari igisirikare cy'u Burundi gusa cyasaze yuko na za South Africa n'ibiki iyi confidence uyu mugabo ayikura he none nimba byarabaye nimba yaratsinze izo ngabo niki gituma uyu munsi muri Kongo hafunzwe abagenerali 56 uzima ni igisirikare cya Kongo nico gisirikare cyonyene cy'igihugu habonetsemo umusoda yambara imuzi iri kibiremo kuri Kabira aho umusirikare yatondana isuka kurima ingoho kurima urumve cyari cya RPF yari yaragikoze uko igishaka ikagendera aba bantu badashoboye badafise ikintu kiriya akaba ari bo iduza mu mapeti hanyuma kugira ngo ejo nibagaruka bitazobagora wibaza yuko iki impamvu ibananira u Burundi bubananira biki ntabwo ari impamvu cyane y'ibigwanisho ikigwanisho gikuru n'umwene gihugu amaze kuba akwemera umwene gihugu amaze kuba kwemera no nkahugirane aho umenera turaza kuri abasende DFDD hamwe na FPR inkotanyi tuvuge ko FPR inkotanyi abanyarwanda bayi kubwabo usesangura FPR inkotanyi ndabivuga FPR inkotanyi yaje yitwaje ibigwanisho urabyumva ifata u Rwanda yicishije abahutu n'abatutsi mu Rwanda ni ukuvuga ngo mu Rwanda barayemera bivanye nuko iminwa y'inkoho iri kirabara niyo mpamvu unabona FPR mu Rwanda ikoreshwa mu kubuza amahoro Kongo, igakoreshwa mu kubuza amahoro u Burundi, igakoreshwa mu kubuza amahoro Tanzania. Mugabo ntushobora
ntushobora gukoresha Burundi mu kubuza amahoro Rwanda canke kubuza amahoro Kongo canke kubuza amahoro Tanzania. CNDD-FDD ikora ibyishatse canke leta y'u Burundi ikora ibyishatse kuko siwe wayisize ku butegetsi. Amaze imyaka 30 ku butegetsi 30 muri Kongo. Nta handi hantu yashize imitahe yotunga igihugu ciwiwe. Igisoda gihembwa kivuye muri Kongo, igipolisi kigahembwa kivuye muri Kongo, abarimu bagahembwa bavuye muri Kongo, urabyumva? Nukuvuga ngo nta handi hantu hahari Kagame yokura umushahara w'abakozi akoresha n'ibindi bintu ntaho yateguye kuko yari yizeye yuko azoguma muri Kongo kuko yarashigikiwe n'abantu banini. Abonisha subscribe no kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Today is another blessing and a beautiful day. So uno munsi dasanzwe cyane kubera ko twabazaniye umwe mu basasanguzi b'abarundi, umwe mu patriote twatanguranye urugamba, yakoze byinshi mwaramumenyereye, yacenga kenshi muri runuga abantu baratoje ati mbega yagiye. Uno munsi twamubagarukaniye ni Mr Abdul twamubazaniye igihe kirekire cyane ataboneka cyane, ariko muri bwabo mbere ko tumwakira ndagutse utaragira abonation subscribe no bikore kugira ngo bigende neza. Hama hari kibazo cha commentaire ushobora kwandika ukaduha icyumviro byo wakunze nivyo ukabyandika, uhejeje ukacugira partage ukaduha naka like cyane ariko reka mumfashe tumwakire Mr Abdul. Karibu cyane bro. Yo John Mabu, meze neza bro? Safi sana kabisa, meze neza cyane kirekire bro, meze neza cyane ariko rero ndanagushimira kera wahora winyegeza kera ukibwa kwakuranye sinahora mboneka wacuga umubesha ngo ndiyamupomo kijya gihumbi ibintu byari bihari. Hari amajambo twakoze twumva ukura uravuga ngo President Paul Kagame ngupfuye ariko nasanze atari byo. Amaje ukandeka nkamuvuga oya urumva abantu dufite imyemerere imwe cyangwa imyizerere imwe mugana agiye kumubona burya umuntu tugwana nawe afise amaraso afise amaraso tu hari ukuntu nyene umuntu bamugira propaganda ziwe ariko kuvuga ngo umuntu muvuze ngo cupfa Yesu nibaza kari propaganda nziza kubera ko umwise umwicaye. Oya rega nagira ndakubwire yuko burya umuntu muri quartier y'umuntu bamwise umwicanyi cyane mu gihugu runaka y'umuntu bamwise umwicanyi buri muntu aramutinya. Nukuvuga abafise ubushobozi bwo gukora ikintu ashaka abantu ntibamuvuge. Rero nico baba bashaka yuko uwo muntu batubwira ngo ni umwicanyi tumureka agakora ibyo ashaka byose kubera kumutinya, hanyuma akabandanya yidegenza. Uzikora n'abantu benshi bakidukurikirana bakimutinya none bagusanga inbox ngo urapfu bahora babimbwira. Hariho n'abagenzi banje ubunye batanaraba n'ibiganiro byanje babitinya bibaza ngo no tukiraho nyene Abdul. Urugendo rwawe rwo kuvugira igihugu nibaza ko waruhuyemo n'intambamyi nyinshi. Hari intambamyi ziba zaraguciye intege bigatuma umwanya nk'uwo wose utavuze ko je ndashaka ko ukuri tugutanga kukuri. Hari ibintu byaba byaragutumye udebukirwa canke wacika intege? Bo urumva ahanini ibi bintu biragoye kubikora, bitwara umwanya. Ariko kandi turi abantu bafise family tubikora nta support. Urabyumva nta buryo dufise. Niyo uvuze ati abantu banshigikire ni mudushigikire dukora ukuntu dufise byinshi byo gukora, nta bantu ubona bashaka kugushigikira kumva. Twaragerageje kenshi twebwe mu gihe abantu tuba duhanganye urabizi baba bafise ibihumbi by'amadolari bajyanya. Hari umusirikare igeze kuntera inkuru ati twebwe arakaye mu Ventura twigeze kurasa tugasangamo amadolari amajana 4 kujya kuntu mu mufuko umuntu abafise. Hari igihe baravuze ari très important ngo abo duhanganye babashigikiye
baba bashigikiye bafise amadolari babubakiye ama studio meza yego mugabo ugasanga twebwe no kwihiringa so rero ariko turabikora neza nubwo biruko turagwana muri bike dufise turabakomanda twebwe ndakugije ukuri Abdul umurundi yuba ariko rero badushigikiye sikunguva ariko sikungu ariko mviriza hari wakubwiye ngo ubizemo reka ikibazo gihari hari ucakubwira mureke nakwamagaye uyu ni umurimo mwito twagiyemo tubishaka ku gatwe kacu urabyumva none kw'intamba bazishigikira hari umuntu yabwiye umuntu ngo genda mu bibi ntamba uraza Abdul ndaguciriyemo urazi ko kugiye kuva je n'umugore kuva dutangwe ko nakwatse turamaze kumva societe zigera kuri 2 twamamariza ziratwikata ati mwe muvuga politiki ariko iyo ufise umuhamagaro w'ikintu canke iyo ubona urazi ko buri gihe cyose igihugu cyose gifise abapropagandiste bacu ico rakiza twe twarabaye décider twaramaze gufata bino bintu no ari kimwe mu nkingi ziterambere z'igihugu na president nyine cyubahiro ukuru yaravuze nti umusirikare umurundi wese yarakwiye ku umusirikare ku ruhande rwiwe yaratanze akaroro k'umwami Bihome sinzi ni Bihome nta Bihome ntiyari umwami ahubwo yitanze yitangiye umwami bagomba kwica umwami Bihome abarundi ubundi twese twari dukwiye kwitangira kino gihugu umuntu wese akitanga mu byashoboye nimba Abdul kwandikiye ati muhungu naboza amahera y'amamega mwitangire ku nyungu z'igihugu Jesse nobora amahera y'amamega n'akarorero natanze urumva n'akarorero natanze sibyo ariko ndazi ko hari abantu benshi bakora bashobora n'amahera y'amamega akagutelefona wati muhungu hani 10,000 je nanje no kubera mbafisa kandi kazi nkora kandi ako kandi kazi nkora nako kakaguriha kakandiha naho gatuma n'ubundi ntakora neza muri bimba ariko nk'uri wa lisansi yuko wewe wicara ahandi ibintu byose ukabiheba ukagira cyo bita defense bizokunda kwihebura Abdul ejo uri kuri stade ntabwo nagiye kuri stade narabiye kuri TV warayibonye igisirikare muhungu cantare uzi ko hari umuntu telefone yarambwira ati bajye abantu siba mu dore tona muri film ati bajye n'abarusiya canke ni AI urumva muze imyambaro myiza inkuho zigezweho ama night vision indege za gisirikare ibide Abdul kino kintu ndashaka kudecrease warabonye abo hakujya y'amazi cyo babivuze bajye niko bama niyo nakubwiye yitwa propaganda ubundi bajya bagejwe gushira hasi byiza by'igihugu urumva mwana wacu Burundi barafise igisoda cyane kandi nabo onye bapinga uzubabaze ati ko ibisoda byanyu byahora bifata Kongo yose mu mezi 8 bakaba bafase Kinshasa bakuyeho umukuru w'igihugu bashize mu uyundi erega bakiza n'ubwa mbere baduhame 48 Uvira cyane ko baduhaye amasa 48 bari bazi ko bimeze none niki kibabuza kugenda gushika iyo baja muri ayo masaha nkuko bahora babikora bajya n'abahungu bantare rushatse bajya wabonye n'abahungu bantare rushatse ariko ukuntu igisirikare cyacu bakidekriva bakakidondagura aba banyarwanda surtout aba propagandiste babo canke aba bagirijwe kuvuga ibibi mu Burundi ko barahari sinarinzi n'abantu barabaye siripre cyane baratangara urumva jewe sindi umusirikare ariko bijya bintu ntibyantunguye ndabona kubigeje ukuri ntibyantunguye kubera yuko burya buri muntu afise uko afata ibintu jewe ndabizi neza ko igihugu cy'u Burundi cifashe igikenye nimba igihugu cy'u Burundi kidakenye ni gute igisoda cokena ntibyokunda abantu baravyitiranye urumva so rero
jewe sinokubesha sinoja ngaho ngo ndakubesha nukuri singiye kwiyemera bijya bintu ntibyantumye je mba ndabizi neza yuko igisirikare cy'igihugu cacu mba ndacizeye 100%. Ego Abdul, hari ibintu byinshi bavuga ko byo byarahindutse mu gisirikare cy'u Burundi turavye uko cyari cyifashe by'ukuri ubona ko ari igisirikare kigezweho mu myambaro. Hari n'ibindi nabonye bavuga ngo ibintu ngo abantu gukurasana hasi ngo byarataye igihe mu nta tekinoloji tugira ngo nta madrone ngo berekanye ngo ntaki icyo kintu kivuga kuri umugabo barerekanye inkoho zikorora indege zikorora nayo madrone none burya drone zisumba zijya burende twabonye mu gaciro ntacu reka tubyihoze mbega drone bashaka bazibone gute ngo bashaka bazizane kuri stade nabonye ibiganiro bakora bijya imvirizo ndakubwire tujya bijya batweretse ni nka 1% by'ibihari kuko reka ndakwereke none ntiba General Gaspard Baratuza yaravuze ati ni amabatayo 6 y'igisoda n'amabatayo 6 y'igipolisi none hajya bibaza ko hari amabatayo 6 nabaserutse bava muri ayo mabatayo tujya tugwanisha rero wabonye ni dukenya ugereranije n'iby'igihugu n'ibihari urumva gusa ijya ni sample bayita sample urumva ijya ni sample rero ntiyagira umuntu anaraba uzorukanisha ndazi icyo nzi urazi kabisa ntubona jewe ndakubwiza ukuri ngo nibigera batwenga bajya basirikare rero ndakubwiza ukuri jewe kubisanzwe mu cyifuzo cy'iwanje je burya nifuza yuko umunsi umwe nzobona kuri stade turiko hari dufise bombe nucléaire byose birashoboka icyo cyifuzo nifuriza u Burundi byose birashoboka kubera ko tosanga ihari ntabyo ariko mana yanjye icyo nicyo kintu jewe nipfuza ibisigaye byose jewe ndabizi yuko nukuri mwene wacu mabo ntituri ngaha je nagira ndakubwire yuko ubu ariko babanyarwanda ubu Burundi twicayemo n'igisoda dufise n'igipolisi dufise ntabwo ari igihugu cya kindi cyaga mbere nogerera n'ikigongo n'umuntu yokwiyumvira ugiteye oya rega nabajya babivuga barabizi ikibazo ahantu aho kiri urabona nk'ubu abantu bijya bintu byari ko bica ku ntuzenye kumbonesha kure nyinshi abafise ama YouTube ibiki YouTube nayo nta hantu na hamwe ihagarara ni international no kuvuga nabo barabibonye n'abanyagihugu babo barabibonye bavuga ati nk'umuntu afise umwana ari hakurya afise ahahurira n'iki gisoda bayabonye ati ariko jewe bacu barapfuye hari kintu biriza abana bacu barapfuye nibajya bagwana urumva rero bajya bavuga bashaka gusembya igisirikare bashaka ngo babantu bari hajya muri kijya gihugu bafise abana babo bagiye guherera hariya bamere nk'ababarema agatima tiyo bajya ntabyo bashobora Abdul naraye mbonye neza ko akazi ka propaganda arakazi keza je ndavye igisirikare propaganda caraye gikorewe twaraye tugikoreye izi social media ni kigwanisho roho nyanganda ni kigwanisho rutura izi social media dukoresha turavyemera social media muri turakwiye gushira inguvu zikomeye leta y'u Burundi barakwiye gushira inguvu zikomeye mu gisata cha social media bodovuga gute
mbuga ngurukana mumenyi vraiment barakwiye kuraba bagasahiriza how to invest how to support n'ibi bintu kubera ko social media narayibonye ko ishobora kurangiza n'urugamba kanya gato umwansi agajugumira erega hari n'umuhemu vetura kugeza isaha hari yoba kiri mu gisaka cyangwa bakabaramara Abdul ndabaye cyane hariho umuhemu vetura kugeza isaha wewe ariko aravuga ati bano bantu bo tugwana nabo cyane umviriza bijya bintu urashobora kubona ari ibintu bisanzwe ubivanye nuko wewe uri umusivile uvuga ati jewe nicaye Bujumbura cyane nicaye Gitega cyane ndiko ndirira ubugari n'umukeke ariko ku mwana ari ku rugamba abona bijya bintu hama akabazi yuko ari ibintu ategerezwa kugwana nabyo navuga ati yewe karabaye babantu nuko bameze kabisa. Abdul Kagame abandanya umugambi wo gutera u Burundi. Kagame ntarota areka gutera u Burundi. Mu ijambo yavuze ubushize mu kintu bise Unity Club yaravuze neza ko ingabo ziyiwe muri Kongo zagwanye n'igisigari cy'u Burundi zirwana n'igisigari cya South Africa kirabatsinda. Mu ijambo dushaka gusesangura yashatse kwerekana ko igisirikare ciwe cyatsinze igisirikare cy'u Burundi. Ntabwo ari igisirikare cy'u Burundi gusa. Cyavuze yuko na za South Africa n'ibiki. Iyi confidence umugabo ayikura he? Mbo confidence birya bintu mu ruhande rumwe ku bantu batazi ubwenge buvuga ngo byarabaye kandi nibyo. Ariko ku bantu bazi ubwenge ku bantu batazi ubwenge ariko ku bantu bazi ubwenge bazi kurondera ibintu bakabiraba ati ikinyuma none nimba byarabaye nimba yaratsinze izo ngabo niki gituma uyu munsi muri Kongo hafunzwe abagenerali 56 uzima nukuvuga ngo nimba hariho abagenerali b'abanyekongo bari bayoboye harya bafashe urabyumva nibo bahatanze sibyo kandi abo nabo bari pro Kabila pro Kagame urabyumva none bari gusubira bakaja kugwanya shebuja icyo bakora si ukuvuga ngo bya bindi bakora ngo byo kuvayo ngo tusubire inyuma ngo kugira ngo twipange ngo hama kwiropuriya mpaka Bukavu bijya rero bo yavuze ngo twagwanye n'ibintu byapfiriye muri organisation y'igisirikare cya Kongo bivanye nuko igisirikare cya Kongo cononwe cyari cubatswe urabyumva ku myaka yose Kabila yaramaze ku butegetsi yayimaze ari karonona igisirikare cya Kongo mwene wa tuvuganuka nivyo amarokritima yose yari aba RDF umviriza tuvuganugure ni igisirikare cya Kongo nico gisirikare cyonyene cy'igihugu habonetsemo umusoda yambara imuzi irikibiremo kuri Kabila aho umusirikare yatondana isuka kurima ingoho kurima urumva kandi urazi ko je nakoza numva ko umusirikare wakumva rero aho onye nukuvuga ngo ico gisoda ariko aravuga yari ni Kagame yari kagwana na Kagame none yari itsinze Kagame visi Kagame cyari Kagame visi Kabila ni Kagame yari kagwana na Kagame Kabila ntacamaze Kabila yari umukozi arafise ibyo yovuga Kabila yari umukozi urumva rero niyo mpamvu abantu nibavuga ngo
ngo Rwanda ngo rwaragwanye ngo rufata Masisi ngo rufata Goma na Bukavu Rwanda nani ni bande bari bafise ko ntuzenyi harya urumva hari abantu benshi bariko barafungwa abagenerali bariko barafungwa bivanye n'uruhara bagize muri jya ntambara murabyumva bivanye nuko bari bafise uwo bakorera ariko wewe wobuzi ukuntu kuba uri umukuru w'igihugu ufise chef d'état major nka Christian Chiwe umuduza amagarade 3 muri manda imwe mugabo bikarangira ashatse kugukorera kudeta bisigura ngo ico gihugu urimo nico gisoda ufise sici wawe nticyari gwiwe igisoda cyari muri Kongo cyane cyane mu bakuru nticyari cya Kongo mu frere cyari cya RPF yari yaragikoze uko igishaka ikagendera aba bantu badashoboye badafise ikintu kiriya akaba ari bo iduza mu mapeti hanyuma kugira ngo ejo nibagaruka bitazobagora hari hanyene tukiri ngaho nyene hariho uwutwara igipolisi mu Rwanda tabaga izina ryiwe yavuze ko yahoze ari muri FDLR kandi ngo ari we yigishije yahaye formation CNDD-FDD abasirikare umunyarwanda ngo yahaye formation CNDD-FDD kino kintu sugushaka kwicira izina abaha formation gute ngo yari umusirikare yahoze ari mu ntera hamwe ahungira muri Kongo ngo byahavuye ari we aha imyitozo ngo CNDD-FDD kandi rero kugeza isaha ni batwara igipolisi cy'u Rwanda cyose yari karendererasi yes itariki 9 gushika ari abantu bavuga ku gisoda cy'u Burundi mugabo sinzi abantu ukuntu bafata ibintu none uyu muntu urumva yashaka kumvikanisha yuko igisoda cy'u Burundi niwe yacigishije urumva rero azi byose none nazi urumva aho abanyarwanda reka kwirigura bijana hirya naze no nazi yarayababonye nyama bazokwihurire jewe ibisigaye tuzoraba mu harimo amatamu kuvuga ati abantu benshi ntibari bafite amakuru y'igisigara cy'u Burundi ayo bama bagerageza bameza mu kanwa ngo turatera Uburundi tuvuge ko baraye babonye ukuri mbo Uburundi utanafatiye kwa kijya gisoda babonye cyangwa ibigwanisho babonye udafatiye kwa kijya gisoda babonye n'ibigwanisho babanze bamenye ico umunyagihugu w'umurundi ari byo urabyumva bamenye ngo umunyagihugu w'umurundi kuri leta y'u Burundi leta yiwe n'igiki aha mu Burundi bakoze byinshi mwene wacu ntibariko babigerageza ubu bakoze byinshi nibiburi uwaraciye ubwenge guhera muri 2015 azi byinshi gushika uyu munsi urabyumva wibaza yuko iki impamvu ibananira u Burundi bubananira biki ntabwo ari impamvu cyane y'ibigwanisho ikigwanisho gikuru n'umwene gihugu amaze kuba akwemera umwene gihugu amaze kuba kwemera nturonka ubirani aho umenera ntibikunda okay turaza kuraba CNDD-FDD hamwe na FPR inkotanyi tuvuge ko FPR inkotanyi abanyarwanda bayi kubwabo usesanguye FPR inkotanyi ndabivuga FPR inkotanyi yaje yitwaje ibigwanisho urabyumva ifata u Rwanda yicishije abahutu n'abatutsi mu Rwanda ni ukuvuga ngo mu Rwanda barayemera bivanye nuko iminwa y'inkoho iri kirabara
ariko ntibigeze bayitora. Urabyumva? Nta matora yabaye. Nta matora yabaye kuko mbo n'ibyigeze kuba muri za 2000 hari 2003 igihe hamanuka kwiyamamaza mu Rwanda umugabo umwe araho yitwa bamutazira Rukokoma akaronka amajwi hafi namba baravuze 70 nangahe bakayamwaka bakamuha amajwi 3. abo mu biro by'itora bakubitiwe kurara baratora Kagame bashira ibikumwe ku makarata yo gutora Kagame. Urabyumva? So rero uwo muntu ntushobora kumugereranya na CNDD-FDD. Urumva? Kuko CNDD-FDD ni umugambwe wavuye mu banyagihugu. Ni nayo mpamvu ubona bayigwaye cyane. Urabyumva? Kubera yuko umugambwe uvuye mu bene gihugu ni ukuvuga umukuru w'igihugu yatowe n'abene gihugu umukoresha ibyo ushaka. Kuko aba afise abantu bari inyuma yiwe. Aba boss bashobora kumukura ku butegetsi nibajya bene gihugu. Mugabo kuvuga ngo wewe nguraje ngo umukange ni ukuvuga ntushobora kumutuma icyo ushaka mu gihe bene gihugu batagishatse. Urabyumva? Niyo mpamvu unabona FPR mu Rwanda ikoreshwa mu kubuza amahoro Kongo, igakoreshwa mu kubuza amahoro u Burundi, igakoreshwa mu kubuza amahoro Tanzania. Mugabo ntushobora gukoresha u Burundi mu kubuza amahoro u Rwanda cyangwa kubuza amahoro Kongo cyangwa kubuza amahoro Tanzania. Kuko u Rwanda rukora ibyo bishatse kuko siwe CNDD-FDD ikora ibyo ishatse cyangwa leta y'u Burundi ikora ibyo ishatse kuko siwe wayisize ku butegetsi. N'abene gihugu bayisize ku butegetsi ikora bijya yabemereye. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo yagiye ku butegetsi idafise agasembwa ko kuba ishizweho idafise abantu. FPR n'uwayishizeho arabizi neza yuko nayo irabizi neza yuko aramutse ayivuye inyuma nifye ikisenyuka kubera yuko ntiyavuye mu banyagihugu. Rero ni ukuvuga ngo leta y'u Burundi y'uyu munsi cyangwa umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi uyu munsi uratandukanye cyane n'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda. Kuko umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda waje uvugisha inkoho wica umukuru w'igihugu ugambanira abatutsi ukubita abahutu. Mugabo umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wavuye mu ishamba uja mu biganiro ushira inkoho hasi uraza mu gihugu mu mahoro urangije uritoza uratogwa kabisa. Urumva itandukanye? So rero uwo mugambwe dushobora kuwukoresha uwukoresha icyo ushaka bakora icyo bobo babona yuko kijanye n'ibyo abene gihugu bagizene bakeneye bashaka ababatumye. Kuko abene gihugu nibo batumye uwo mugambwe. Rero twebwe turabatoye enda rero genda mudukorera ibinyi. Mu ncamake CNDD-FDD itandukanye aha na hariya muri FPR n'imiburiburi. Umugambwe usa na CNDD-FDD ngaha muri aka karere CCM muri Tanzania. CCM aho niyo mpamvu ubona CCM imaze imyaka irenga 60 ku butegetsi kubera ni yabene gihugu. Ni ukuvuga ngo ushaka gukura CCM ku butegetsi cyangwa CNDD-FDD ku butegetsi kiretse uyikuyemo abene gihugu none urayiyo akuramo bikundi. Mu gihe abene gihugu bari kwaronka byari bisaba ko ubutegetsi bukorera neza abene gihugu kugira ngo bushobore gutwara n'imyaka igihumbi. Ibyo birashoboka kubera ko nuvuga CNDD-FDD ni abene gihugu. Udaciye mu bene gihugu CNDD-FDD biragoye kwizima kabisa. Itariki 9 gushika itariki 15 z'ukwindwi niho Kagame yahawe umunsi wa nyuma kuva muri Kongo kandi akavayo ku mugaragaro bose babireba kuri Abduli aza kuvayo Kagame
Kagame biragoye yuko ava muri Kongo. Kuko reka tubanze turabe Kagame, uyu Kagame dushaka yuko ava muri Kongo. Amaze imyaka 30 ku butegetsi, 30 muri Kongo. Nta handi hantu yashize imitahe yotunga igihugu ciwiwe. Igisoda gihembwa kivuye muri Kongo, igipolisi kigahembwa kivuye muri Kongo, abarimu bagahembwa bavuye muri Kongo, urabyumva? Nukuvuga ngo nta handi hantu hahari Kagame yokura umushahara w'abakozi akoresha n'ibindi bintu ntaho yateguye, kuko yari yizeye yuko azoguma muri Kongo kuko yarashigikiwe n'abantu banini. Sibyo? None urisiye yuko kweri aza kuhava hama acabona yuko igihugu kibaho gute? Biragoye cyane, urabyumva? Hama ikindi naco none natavaye bizogenda gute? Turabe uwamujanyeyo yamubwiye ati vaye ni wagomba mukuremo kuko ni nawe yabimutegetse. Ninde? Kuko ni Amerika nabo bari kumwe. Hariya Amerika burya nagira ndakubwire yuko ikintu maze kubona ibikorwa by'abarepublike muri Amerika n'ibikorwa by'abademokrate muri Amerika burya biratandukanye kandi biravuguruzanya. Naho byose baba bavuga ngo bakorera leta zunze ubumwe za Amerika ariko baravuguruzanya. Nimba nuja kubiraba neza, Trump yashitse ku butegetsi, intambara yo muri Ukraine icicika intege. Ntabyo ubona? Hari ukiyivuga? Aca yitangurira yiwiwe yahehe yo muri Iran. Za Venezuela ari nukuvuga ngo barya anye batandukanye. Ntushobora kubagereranya. Dufate n'abari mu butegetsi, dufate nko mu Burundi. Nko mu Burundi nimba Nkuru Nziza ahavuye hakaza Ndayishimiye, sibyo? Ikintu ca mbere Ndayishimiye abanza gukora nuguheraheza ibikorwa Nkuru Nziza yagiye adaheje kubandanya isemo. Urabyumva? Bajya rero bamwe n'abarepublike abandi n'abademokrate, nukuvuga ngo abarepublike ibikorwa by'abademokrate bipfuye ntaco byo babibatwaye. Ibyabo akaba ari byo bija mbere, kuko baba bameze nk'uko umengo ntibakorera igihugu kimwe. So rero sinokwizeza 100% ngo Kagame ni nayo mpamvu ubona ariko arateba kuvayo. None harura kubwira ngo yateye intambwe ngo zingahe, ngo yarekuye hanaha, ngo aho ntaguma yongera abaso. Nukuvuga ngo hari n'abafaransa mbona harimo umuntu aguma amubwira ati rindira turabe ko Trump yova ku butegetsi, turabe ko ho kwinjira abademokrate, nihinjira abademokrate durafisemo abagenzi bazodushigikira. Urabyumva? Nibaza ko aribo bamuhaye n'idiri. Ijya diri none nibaza ko ari abademokrate kabisa. Nibaza ko ijya diri, iyi diri yo muri Kongo ubwo ntiyatanguye kuri Bill Clinton. Ico nico ntari bwarabe neza. Gusa no kuri ba Obama hose yarabandari. Rero mboje novuga yuko ibyo bijya anye byo mu kuraba ku Kagame, impamvu ari muri Kongo ni nko kuraba kukavuga ati ubonye imbwa mu giti ntuyitere ibuye, ahubwo ibaze ngo ninde yayurije mu giti. Urumva? Rero Kagame afise uwamushize hajya muri Kongo, uwamuhaye ingufu zo kuja muri Kongo. Kuko twarabivuze yuko bijya bintu ari intambara zatanguye kera, zifise iyo ziriko zirava niyo zija zahawe icyerekezo, zitangurira mu Rwanda. Niyo mpamvu bishe Habyarimana kugira ngo ntazobabuze inzira yo kuja muri Kongo. Urabyumva? Rero birashoboka ko Kagame urabona yuko aguma n'ubu yongerayo abasoda, aguma rokita no mu makambi y'impunzi z'abarundi, aguma jayo akurayo udusore bahenda abantu ngo turiko turabaronderera akazi ubuzi hanze, bakaba bakisanga Igoma. Urumva? Nukuvuga ari karondera ukuntu yoba
aragerageza imisi biragenda Trump abanza ave ku ubutegetsi buhindutse muri Amerika arabe yuko hari icyo bohindura naho ntabyizeye neza tuvuge ko rero akarere kagifise ibibazo k'uyu mugabo karacari mu bibazo jewe ngiye kuvuga iki abantu bacumbi banakimenya igihe cyose intambara u Rwanda rukora itarajabuka ibere mu gihugu cy'u Rwanda akarere karacafise ingorane none nta kandi akarere gafise ingorane kubera uwashize hajya Kagame nakubwiye arazi neza yuko Kagame atabushobozi afise bwo gutorwa ntiyavuye mu matora kujya ari hajya impamvu akoreshwa nk'umuntu yes urumva baba bishakanye ni igikoresho kuko atemeye gukoreshwa yoraravuye ku butegetsi nawe arabiye urabyumva arabizi ko yoraravuye ariko yamatubwira ko ari umuntu akomeye afise gikomeye none wacu igisirikare udafise abene igihugu igisirikare bagukubise baragupupagura none bibaza yuko none nta bene gihugu afise abanyarwanda n'abafise abanyarwanda bari nyuma ya Kagame bari nyuma ya Kagame kubera inkoho urabyumva abanyarwanda bari nyuma ya Kagame kubera inkoho ntibari nyuma ya Kagame ngo kubwo kumukura kubera imbaraga bari urabyumva rero inguvu nazo ukoresha inkoho gushira umuntu kano y'inkoho ukayishira ku mutwe w'umuntu ibyo birabandanya kuzoshika ryari baravuga ngo wirukanka n'umugabo akari kera ukamumara ubwoba yarangiza akaguhindukira urabyumva ni ukuvuga ngo rero Kagame n'abanyagihugu afise mu Rwanda burya babura imbarutso none opposition mu Rwanda yo iri mu biki opposition mu Rwanda ubwo irabaho canke ntiba babayeho opposition yo mu Rwanda Kagame n'umunyabwenge ubwenge bwo kuronderera hasi no ibintu by'amanyanganyanga twenya aradufise kweri kuko urabona yuko opposition igerageje guhaguruka aragerageza acayigura canke akarungikamo abantu biwiwe jewe niyo mpamvu n'uyu munsi ntaza nizera Kayumba Nyamwasa ko yoba ari muri opposition y'u Rwanda cemba numva umenga akorera RPF nk'uko n'ubundi gute kubera yuko n'ibitutsi bamututsi bamutuka kari kigwari umuswa ikigwari umuswa rero narabyumvise banavuga ngo nta hantu yagwanye ukiyumvira ukuntu umuntu na patrone yigeze atwara ukiyumvira ukuntu umuntu aba general major akaba chef d'état major ataragwanye n'umukuru yiperereza mu gihugu ataragwanye gute kandi no muri kijya gisoda ca RPF bagwana na Rwigema ahari bajabuka inkotanyi zijabuka ndizera yuko Kayumba Nyamwasa yarajejwe iperereza yarajejwe iperereza none wowe wajeje iperereza umuntu atazi ubwenge imvugo rero bamuvuga ko no ari kumwankisha abantu nimba kweri ari muri opposition ubwo bashaka kumwankisha abantu ariko nimba atari muri opposition bashaka kwerekana yuko bamwanka kugira ngo abantu bamwizere Kayumba sinzi kweri jewe ntabwo ndabona amakuru anyemeza yuko ari opposition n'izijana kujana kabisa dusara basezera bwana Abdul ni igiki cyokorwa mu karere kugira ngo aka karere karonka amahoro ni igiki mbega ibihugu byo mu karere ntibishobora kuja hamwe bikiyamiriza iyi ntambara ya Perezida Paul Kagame abandanya agaba ku bihugu byabo ntibashobora kujamo kugira ngo bakore kano kajagari akajagari kugakura bisaba yuko Kagame yoba atakiri ku butegetsi
icyo cyonyine kuko igihe cyose Kagame akiri ku butegetsi agitwara u Rwanda arazi aho yavuye. Ni ukuvuga ngo icyo bamushimiye ni uko ari igikoresho cyiza cyo gukoresha. Intege nke ziwe barazizi, arabizi yuko atokwiyamamaza mu matora y'ukuri ngo atsinde. Ni ukuvuga ushaka kumukoresha wese ashobora kumukoresha bivanye n'izo ntege nke ziwiwe. Urabyumva? Bivanye n'izo ntege nke ziwiwe. Rero ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine cyotabara akarere ni ukuba Kagame yovaho ku butegetsi mu Rwanda hakajyaho umuntu ashoboye guturwa n'abanyagihugu, yizewe n'abanyagihugu, ku buryo ajya ku butegetsi wenyine ubwiwe yiyizeye ati hasi ndahashizwe n'umuntu ku giti ciwe, ndahashizwe n'abenegihugu banje bantoye ku bushake bwabo. Harakenewe kude. Ariko rero nimba bitagenzurwa nyene wacu, uyu mugabo buryo uzi utinya umuntu atifitiye icyizere imbere y'abantu, akora nk'umwiyahuza kuko ubiravye ukuntu yica abantu mu Rwanda, ukuntu banyurwa, ukuntu agirante, biraboneka neza ko umengo utamwimira ufise ibibazo. Erega nibwo butegetsi bw'igisirikare. Urumva ubutegetsi bw'igisirikare wemezwa n'umunwa w'inkoho. Bitandukanye n'ibi by'iwacu abantu bavuye ku rugamba bakaja mu biganiro hama bakiyamamaza bagatogwa. Biratandukanye. Rero ni ukuvuga ngo igihe cyose Kagame atarava ku butegetsi tugifise Museveni hajya nye n'ibintu ko Museveni niwe yabitanguje mwana wacu sinokubesha akarere kazoguma mwinduru ariko sinokubesha kabisa. Sindiko ndabona Kagame yatekanye yaturije ngo yumve yuko Uburundi ataco bumushaka ko, yumve yuko yobana neza na Tanzania, yumve yuko yobana neza na Kongo. Ntabyo mbona. Kwanza none ni giki gituma Kagame aguma yikeka Burundi ko tumara mu interview Burundi bwo butera u Rwanda. Iki niki yoba yikeka iki ku Burundi? Oya, uko nukurondera inzira. Nukurondera inzira zaho yoca mu gutera Burundi. Kuko ushobora kuba ugomba kugirira nabi umuntu ariko ukabona umuntu aritonze ukavuga ati none bashije umuntu atekanye gutya ndamutangurira hehe. Urumva utegerezwa guhiga impamvu yotuma mushwana kugira ngo mutangure mu Rwanda. Urabyumva? Nimba Burundi rero bwitekaniye bukaba buri ko burakuraba gutya. Ati none jewe bigenda gute kweri rero ujya no kurondera inzira yocamwe. Urabyumva? Kugira agire imibane wewe baza yuko imipaka kubifunzwe umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ufunzwe baza yuko ari impamvu zo Burundi cyane impamvu z'u Rwanda birazi ni impamvu z'u Rwanda. Rero no kuvuga ngo uyo ariko arondera inzira zo kwama atabanye neza n'u Burundi kugira ngo ejo niya zana intambara hazobe hariho impamvu. Nka kujya ntiwumvise ujya mu Munyamerika yari yakoranije abantu bavuga yuko ari opposition bashaka kugira opposition y'u Rwanda kugira bakureho Kagame. Yaravuze ati Kagame uramubwira ati ariko muri Kongo muri ko murica abantu ngurumva ngo mu 1994 iwacu habaye genocide. Bamubwira ati ariko biravugwa yuko abanyagihugu bawe urumva mu 1994 iwacu habayeho genocide. Urumva ugwitwazo genocide ugwitwazo. Yes, tukiyaho nyene izina umututsi mu Rwanda ibananya kudandazwa n'aba bagabo. Ubona ko muri kazoza izina hazogira igihe izina ry'umututsi mu Rwanda haba nk'igicibwa bivanye n'ivyo n'ukuntu izina ryo ryakoreshejwe igihe kirekire. Umva ibintu by'amoko rero kuko ibintu byose tuvuga ngo ni umututsi umwe gutabara abatutsi mu Burundi bagomba bica abatutsi hana hariya ngo abatutsi izina umututsi ryamarigaruka
kandi ata kibazo dufise muri Kongo nta batutsi bahari mu Burundi ubutu n'umututsi barabana ariko kubera iki ijambo umututsi babandanya kubikoresha cyane ni hahandi bavuga ngo aho umukecuru yatoye uruhindu ahita mu ruganda. FPR yahawe n'ubwoko gushika hagishitse naho ubwo bwoko atari bwo bwayitumye kuyigwanirira kuko abatutsi iyo batuma FPR kugwana ntabwo hari kubijya jenoside. Urabyumva? Abatutsi iyo batuma FPR kugwana ibinogo batawemo byo byinshi byimbwe ku ngo z'abatutsi kandi hari n'abatutsi ngo bishwe bavuga ati ngo babaziza kubana na leta y'Imana. Nta mututsi yigeze atuma Kagame kuzana ijya ntambara. Abatutsi ntibamutuye gusa yabagize urwitwazo hama kubera yuko byari bizwi ngo barahunze bagiye mu Uganda abagira urwitwazo birakunda kandi nta ubavugira ntibafise ukuntu baja hamwe ngo bavuge ngo nukuri uyu muntu sitwe twamutumye ariko we washobora kuja hamwe akavuga ngo ndiko ndabagwanira. Urumva nta umuvuguruza rero urumva biragoye ariko nta wamutumye. Basigaye banamwita ngo Yesu arakavuga nabonye bari kwamwita kari Yesu mwari mutabazi w'abatutsi. Ahubwo ni Satani yaje kumara abatutsi. Yes. Je ndamwita Satani yaje kumara abatutsi. Abatutsi bakwiye gushima kubona bararose mu president Paul Kagame. Abatutsi bundi bakwiye gushimira Paul Kagame kubona ari we president w'u Rwanda. Ni nko gushima ati warakoze Satani kuza mu isi. Reka tugushimire cyane tugushimire cyane bro. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye hama ariko abantu biwawe ndababwire yes ama Abdul afise urubuga rwe rushasha rwitwa Emotion Talent TV. Emotion Talent TV. Ushobora muri YouTube ukandika Emotion Talent TV guys mumushigikire. Ni umuntu wanyu umuntu wacu runo rugamba turarusangiye runo rugamba nta mpamvu yuko bakoresha subscribe nta mpamvu yuko umuntu wo mwima like none like kugwa mahera subscribe kugwa mahera wari inzuro nka mayini ukaja kuri YouTube uzabijara ibintu bindweze kufyonda like hariho umutipe yamabwira ngo oya hariho umutipe yamababwira ati mbona atani kirungurira byo gutera so bumushigikira cyane nabwo mane mudushigikira cyane turakunda cyane ama dushimire wowe wafashe kanyo kumviriza ugaheba ivyo rimwe ugafata kanyo karaba bino biganiro twagushikiriye kino cyumvire twatanze ufite icyo uterera utwandikira muri comment turabakunda cyane ciao ciao.